ino Madrid igifise ibibazo tware tubonye mwino defense mugabo kandi novuga ngo habuze ibitsinda gusumba ko hoba habuze defense yo kuzibira ibitsindo babinjije muri match ya Hilal. Tukure muri mu mboni yacu ivyabaye mwaka weze bari kumwe na Ancelotti kuko nivyo hari ne bahizi yagarutse ko nkino zawuje na Barcelona. Tuvuge ko ino nshasha yuno mugabo bitwa Xabi Alonso nivyo byabonetse igitsino kimwe ukindi kwikosa ya Raul Asensio yakorekana ngo sebito Carlos Leonardo kakanya Brazil ka equipe Al Hilal haza kubonekamo penalty mugabo geje kuraba statistique même shot on target Madrid bari hejuru ino equipe ya Al Hilal bisobanura ko malgré pressing na attaque no mugwa Al Hilal defense ya Madrid de yabaye nziza. Thibaut Courtois akoze akazi gake kaboneka gusumba ko Yasin Bono yakoze uko bashobora kuba yakwa imipira ngitandatu yaritewe n'abasore ba Madrid yari tumeza muri wiwe harimo na penalty yatewe na Federico Valverde. Yasin Bono hagiriki akayipangura. Ikibazo cabaye mwijoro ryararikeye cabaye kuri defense yo kuzibira canke se cabaye n'ubundi mu busatirizi ndetse no hagati mu kibuga kuje no kurondera ibitsindo yanabigarutse ko ati no milieu de terrain bano bakinyi bagati mu kibuga Xabi Alonso ari gukoresha no munsi nibo babuze umusaruro kuri Carlo Ancelotti. Nta minduka ziriko ziraba uretse wanashima ahubwo l'experience irasohoka hano muri bo. Ubuki burasohoka umuvinyu ushaje uryoshe urasohoka ari Luka Modric mugabo nivyo barinjiza Franco Mastatuono mugabo Mastatuono nawe arinjira nko musatirizi mwino equipe ya Real Madrid. Tuvuge ko ari ibura rya Mbappe mu rukino rwa baye imbere mu Al Hilal canke se nubundi haruko ivyo Xabi Alonso agomba gushira mu bakinyi biwiwe bishobora ko bitarafata canke se bizorongera ubushobozi bw'abakinyi bari muri projet za Real Madrid. Xabi Alonso ariko aragerageza gutuma Real Madrid iba iyo yifuza ariko hari ibimenyetso bimaze kugaragara ko hari abakinyi badashobora kuzokumva filozofi yiwe, sivyo? Par exemple, est-ce que Vinicius dusanzwe tuzi niwe twabonye ku mugoroba wecu nimba ikibazo cy'ubusatirizi kugira izo creation nke cyo bacazananye hagati mu kibuga babandi nabo bahora bakora ama exploit individuel bari he ku mwanya bawuronse ko vyanse ko bavyaza umusaruro umwanya babonye. Yifuza ko Real Madrid iba equipe ishingiye kuri collectivité gusumba uko bo kwitega umusaruro kuri Mbappe na Vinicius ibonye gusumba uko bo kwitega l'individuality. Voilà. Ariko uyu uri kurabira biragaragara ko bitazokunda. Marurira ahantu mediane na attaque ya Real Madrid bo bakoze ikintu cyo guhuza umukino bagakora passe 15 batarabatwara umupira. Nimba ico kintu muri mediane na attaque atakirimo bisigura ko nta kiraro gihari kiribuze kubahuza. Ko yasavye abakinyi ba Real Madrid cyane mu gice c'imbere kwirukanka ku mupira mbere yuko umupira yubasanga huye. Tukaba twabonye babinanizwa na equipe nka Al Hilal. Hari amahigwa ngani ko bazobishobora imbere ya Man City, ko bazobishobora imbere ya Atletico Madrid, ko bazobishobora imbere ya Barcelona. Biragoye. Ariko Eddie mu Kirundi batamaboko azoguha uyabona mwiramukanya. Nimba ari ibi Rodrigo Goes afise byo gutanga kuri Madrid, nimba ari Vinicius afise byo gutanga muri ubu buryo bwo gukina bwa Xabi Alonso, biraza gusaba Xabi Alonso gusubira inyuma agaheraho Carlo Ancelotti yaragerageje isemwe yagejeje ko mukurima nawe abari hahera twari sukimwe niyo Carlo Ancelotti yari karatwara. Bize no kumusaba sometimes guhindura na profile ya bamwe mu bakinyi biwe ariko arakoresha uyu munsi.
nimba Vinicius acyumva neza ko mu buryo bwo gukina bwa Xabi Alonso ari ugupenetra muri box chaque fois ngo arondere ibitsinda biraza kugora kuko hari aho bizosaba Xabi Alonso kuba afise umwataka ahagaze hajya arindira imipira ivuye mu mpande. Raba ku mugoroba weje ibintu bariko baramuha yaba Vinicius yaba Rodrigo bose barabakinyi bagerageza kurondera kwinjira muri box barabe ko biri buze gutanga umusaruro batera umupira mu igori. Aho bagerageje gukora amashangement imipira ica imbere y'igori ni nabwo buryo Real Madrid yagerageje gutera mu igori. Sinzi nimba wibuka uyu mwana yari karasatira igori rya Hilal ku munsi weje mu mataka nimero 9. Imipira yose y'imitwe yagerageje gukina yari imipira ivuye he mu mpande miremire. Igitsindo yatsinze umupira wa Rodrigo waruvuye ari mu ruhande cyane uzumusanga ari karagerageza kwinjira. Ariko umwanya wose bagerageje kumukinisha begeranye ntaco vyigeze bitanga. Bisigura ngo hari abakinyi batarumva ivyo yifuza gukina, hari abakinyi bamaze kubogamira mu buryo Real Madrid yamenyereye gukina 4-4-2 ariko iyi 4-4-2 ituma bamwe mu bakinyi bo hagati ba Real Madrid badakora. Biza gusaba Xabi Alonso guhindura nimba ari iyi 4-4-2 aza kubandanya kina agira abakinyi bo hagati mu kibuga banyaruka bifuza gushika ku mupira kare imbere yuko adversaire agukoresha icyo yifuza. Nivyaba bitanagenza uko tuza kubona Real Madrid ihindura umukenyuro wo gukina batabaye 4-4-2 baraza kuba undi mukenyuro tutandukanye n'uwo. Umundi ready tuje mu buzima busanzwe. Ayo kandi mbere ko tuja mu buzima busanzwe reka nova ngo twibutse abantu ko tuba turi kumwe n'abafatanye biko bacu twumva isaha ya Safibu cyo tugaruka tubandanya na CJ yacu. Safibu ibifurije akayabagu ni saa 6 murashoza ko G Safi ni saha 6 murashoza ko G Safi ariyo Safi mvango imitobe ikorerwa muri Safi Business Company cyangwa Safibu ni Safi 04 cyangwa concentré hamwe nakakunzwe tangawizi gusa hariho n'ifu y'uboyi bita Safi nonoka nanyo mushaka kwisanga muri Safibu. Mushobora kwasanga bakora ni mucarama muca mukabanika kuri Facebook yabo ni Safi Business Company cyangwa se mukabarondera kuri nimero 36 turagize no dossier bwana Prophet unatugira ko turabira twitega iki kuri no equipe nyuma performance berekanye imbere mu Rwanda Hilal no mwaka umuntu ngo yobwivyuma naduhe best 11 batanguye 11 batanguye adoye 11 batanguye ariko nkonire ababarondera twe twigarukire mu buzima busanzwe siko ano nous sommes au nombre de 3 personnes. Jenny Twabazi Benin Beritra wewe witwa Dikrisha nawe witwa Abdul turi kumwe mu nkundire abantu baze kubitahura uko je ngomba kubisobanura kuko iyi ni football ni vyigwa football no munsi yaramaze kuba science siko none vyukuri hano ninde yobo mugabo wundi akaba umugore ubundi nkaca ndamuhindirore we nta kibazo nibisanzwe wowe tanga akaruru ko ushaka tanga akaruru ko ubyumva nta kibazo. Okay, nta kibazo reka wowe umugore wa Abdul jembe sokuru wawe cyaje mbe sokuru wa Abdul siko none twagiye wewe uri muka Abdul n'umugabo wawe jewe ndi sokuru wanyu
canke je nogomba nkaba umugore canke nkaba nibisanzwe ni role ngomba kuba mu nkundire mugaruke wowe ugize ikibazo nk'umugore wa Abdul vyokorera kuja kugisobanurira sekuru wa Abdul bahizbe n'imbere oya kandi hari mugabo ni nayo mpamvu Real Madrid kubera ikitigera igura defenseur akina muri La Liga kandi baba bariyo beza ejo nitwabonye bitwa ba Pau Torres nibavuye bakagenda muri Aston Villa Aston Villa ni yateye intambwe mu bijanye n'ivyo gutera imbere mu kibuga bifise uwitwa Pau Torres Baramos nibari baravuye muri FC Sevilla ntibari baravuye muri FC Sevilla uwitwa Inigo Martinez ntiyavuye muri Atletico Bilbao hajya Barcelona iraherutse umu axiale mu etranje Clement Arangire ngira ngo na muti Gilles Koundé ntiyavuye mu mugwi witwa FC Sevilla hari ibintu mudashaka kuraba vyahoze muri Real Madrid bitari mu mugabo yitwa Florentino Perez kuja gushakira ibibazo kure kuja gushakira ibibazo mubo yita ko bakemuye ibibazo kandi nabo bagifise ibibazo vyabo biri personnel Real Madrid itokemura uja muri Real Madrid kwankiranswa uje nk'umukinyi azokoreshwa nuja mu kibuga ukitwara nabi abakunzi ba Real Madrid baragukaravye kuko bamenye inzinzi nibazokurindira ngo bigende neza nibi vyashikiye umugabo yitwa nde umugabo yitwa Fran Garcia nukuvuga ngo muri Real Madrid wopfu mutangura neza ugaheza nabi burya Mendy harabakimwemera bavuga ati ye ntimuze mukoreko ariko twese turone ko Mendy vyarangiye ivyiwe mugakora ko yagize intango nziza muri Real Madrid basa nabamuretse ikindi naco aba Vinicius Junior twavuga ngo batanguye nabi mugaba Vinicius Junior bari bujuje amakarite menshi ikintu cyonyene Vinicius cyari gisigaye iwiwe yari finition mon ami turabandanye mwumvise ko niba wowe na Abdul mwogiranira ikibazo mugasanga ugasanga we wo kwitura jewe hari impamvu Real Madrid itarekiragurira mu mahiganwa amwe kurundi ruhande bimwe mu vyo ibuze nitwobishakira mu mazina y'abakinyi canke twobishakira muri Xabi Alonso biroroshe kugenda ukaraba mbega Modric hagati mu kibuga kwa Real Madrid yarafise profile iyihe aho muri kakaroro natanga ni hahandi Abdul yagiraniye ikibazo rero nawe aje kumpanuza jewe ndamubaza nka sekuru nkamubaza ngo none Edi Christian wamushimiye iki niki cagukuruye niki cagukweze kugira ngo tuzanire Edi Christian ni nayo mpamvu iyo Real Madrid iri kiratsindwa Raul Asensio na Dini Hudson babigizemo ruhara Florentino Perez ubwiwe araganira na Xabi Alonso akamubwira ngo Dini Hudson twamushimiye iki tumushaka mwibi kugira ngo ubona ko umuntu yananiwe ubanza kumenya arika miki je namwifuza kwiki Dini Hudson rero ni hagitangura muga Real Madrid tuyivugira hamwe umenya uti Modric yarafise kunyaruka ariko kunyaruka gutanga ibisubizo Modric yarafise gukuvura abakinyi bakinira imbere yiwe niba ari imipira batakaje bagasanga arayifise ariko Modric yarafise vision yarafise kubona ingene rukuneko ragenda karuyobora ampristosa bamwe mu bamiriye bo hagati na hagati baza bakina gatandatu canke bashobora gukina 10 harimo Zidane yahabaye Zidane yari mu magicien Zidane ya contrôle rythme équipe adverse Zidane yarafise geste technique Zidane yari decisif ageze imbere y'izamu none nimba tufise Aurelien Tchouameni yoshobora kudukinira nimero 10 eske Aurelien Tchouameni izo karite arazifise cyo tugenda direct eske Valverde izo karite arazifise eske Jude Bellingham izo karite arazifise mugabo
abwirizwa kuba afise abandi babiri bakinira mu mugongo iwiwe. Ivyo biracakunda nibigikunda kuko Jude Bellingham uvuze ngo akinira imbere y'abamiriye babiri, vyosabe ko Jude Bellingham akinira inyuma ya Kylian Mbappe. Turi kumwe? Ico gera Kylian Mbappe baramuzanye, babwirizwa kuba bari muri ya systeme y'abakinyi batatu imbere, batatu hagati mu kibuga, batatu imbere. Turi kumwe? Babaye babiri imbere, abava centre bakaba babiri, kivuza ngo Real Madrid irishe ya atake yabo twabuze tubona mu gihe giheze, irishe BBC. Ntituzigere tubona abataka batatu nka BBC, Bare, Benzema, Cristiano. Kivuza ngo iyo ni Real itari mwishusho ya Real Madrid abakunzi bayo bazi. Ibi byose nibihinduka ngo nibura ry'abakinyi bahari ku isi, bihinduka bivanye na systeme de recrutement ziri muri Real Madrid. Ibura ry'inyubako ni directeur technique hari erega biri muri byinshi barapfuye na Carlo Ancelotti. Yes, Ancelotti yagiswa idogati hari bamwe mu bakinyi nari narakomanze bana bayebezi no sezo batampaye. Si directeur technique hari ni president yama kiyumvira akavuga ngo Jen umusavye naka kuzanira naka adashatse umukinyi ntinjira muri Real Madrid. Ku rundi ruhande wibaze niba Zidane baramufise ashobora gukina zitandatu, baba bamufise ari umwe mu badisi beza, akaba ari umupolivara Mona. Toni Kroos, maître du tempo. Toni Kroos, precision chirurgicale, umubazi wa muntu ashobora kubwira uwitwa Vinicius Junior ati ngucomeke umupira hariya, genda umupira nuza kugusanga aho uhagaze, ha murinjeze igitego. Tukaba dufise uwitwa Toni Kroos yatuma abana bavuga ngo nka stabilisateur, akongera akaba distributeur. Stabilisateur igihe twe tudafise umupira kanyisha tuwufate, siko none igihe dufise umupira ni navyereka ngo bagiye muri Mitazabi arozabwira abakinyi biwe ati gerageza gutuza mufise umupira. Nico cyari muri Toni Kroos. Urumva Toni Kroos avuga ngo nta mupira dufise, ni mube stable. Umupira uratakaye, ni mube stable, ni turekipera ndaze kuba menye ingene ndawudistribute ku bandi aho handuze kuhagera neza, hanyuma gatanga ya pass iri mu ubwenge canke ya mapasi ari mu ubwenge. Nibiha bisobanuro vya batatu baba bari imbere muri Real Madrid, ndahejeje hagati mu kibuga. Ibisobanuro vya batatu nko kuri kote ya Cristiano, wamenya ko ari meilleur buteur de l'histoire wa Real Madrid, canke wamenya ko umwanya n'umwanya ashobora guhamagagwa nka meilleur buteur wa La Liga wa Ligue des Champions, afise ubunyarutsi, vitesse, frappe, ashobora gukinisha umutwe, ariko anafise leadership. Noneho Real Madrid yatunze ba numero 9 beshi, Alfred Di Stefano, ushaka kugashira ko nono mugabo azwi ku izina, ugashira ko no mugabo azwi ku izina rya Benzema, ukamenya ngo nabagabo ba Polivara, nabagabo bafite technique, nabagabo bafite endurance, nabubatsi babandi bo kuri niveau ya mbere ku mugabane wa Buraya, mu gihugu bakinamwo, igihugu Espagne, igihugu Real Madrid barizwamo muri Espagne no mu bihugu vyabo. Genda urabe nimba mu area Real Madrid yakoresheje. Par exemple, yigeze kuzana Ronaldo Kisu, yigeze kuzana baba Frank Gareth Bale, ni babandi bafise dribble, bafise puissance, explosivité, bashobora kurema ibintu nka kuriya Mosara abirema. None ivyo vyose uzobishakira muri Arda Güler, ivyo vyose uzobishakira muri Rodrigo nawe nyene duta kuva muri Real Madrid, n'abakinyi beza mugabo bakwiye directeur technique nk'uku Deco. Nubwo Barcelona ibimeze neza avuga ati ndagwaye ko twozana Nico Williams, bakwiye directeur technique avuga ati turabona yuko Abdul niveau yiwe turiko turamushakamo izo dusaba igihe kirekire, reka turondera abandi bakinyi. Directeur technique wawunda jejwe ivyo ari hafi y'umumenyereza, apana yuko ro boss ari uzokwa mugenda ubwira ngo nkene y'abakinyi wanabamusaba akabanka hama wakizanira abashaka. Aho jewe sindi pour
nubwo Xabi Alonso yo kwirukanwa ntabwo azoba ari umumenyereza mubi. Deja avuye muri ya systeme y'abakinyi batatu inyuma, bane hagati, batatu imbere. Agarutse muri bane inyuma, batatu hagati, batatu imbere. Yaheruka gukina ivyo bintu ryari. Ariko ivyo vyose arabikina ku itegeko ryande rya Perez. Ntabwo ari Xavi mubi, ntabwo ari Madrid mbi, ahubwo Perez ubwiyo narakwiye kurekura agatanga mu directeur. Twizere iki muri kazoza kino equipe ya Real Madrid na Performance bari batweretse ubwo ivyo ino equipe no vuga ngo irikirabura bateva ngo ashobora kubironka bivanye no vuga n'umwanya witwa Xabi Alonso ashobora guhabwa muri no projet ya Madrid. Aramutse ahawe umwanya akanahabwa ivyo ategerezwa guhabwa bizokunda. Ariko niba bazi ngo tuzokoresha umusatirizi dukuye muri Castilla, tuzokoresha umukinyi hagati dukuye muri Castilla, bitanabaye ivyo tuzoja muri Brazil tuzana umwana w'imyaka 16 17 aze gutanga umusaruro. Menya ko ivyo birafisa abavyubatse bamenyere kubibamwo, afata imyaka 3 adatwaye igikombe ariko aravyubaka kugira bizomuha umusaruro. Uri Real Madrid emera ko ubuzima bwawe waremewe kuba mwari ubwo kuja ku isoko ugaspendinga amafaranga. Ndangiza karoro jene natangu Jedi ukaba urimo Kabuduru mudafisi yo mwoja guhanuza bimeze neza canke bimeze nabi, nicagiye mugenda mugakoforana mukagwana inzara mukarotsa ukamuhura n'abantu vyimvye mu maso akubwira ati warayuriwe n'inzuki, ariko ukaba oblige yo gutaha handi nyene Abduru yararagukubitiye. Ubundi musi nawe ukazovyuka washeshe ka amazi Abduru baza kumuhitana bagasanga arajovye akavuga ati eba nari nteru igikombe c'amazi. Donc usanga mwamuko nyene mugomoko vuga ngo Real Madrid nta directeur technique ifise kuri no musi. Real Madrid nta gwego nyobozi rujejwe ivy'ubuhinga n'ibindi bigiye bitandukanye, atari staff technique bafise bari bakwiye kugira abo bantu rero apari y'abaskuti apari y'abandi bakagira umuntu arara ariyumvira ingeri no club yotera imbere ari hafi y'umumenyereza apana Florentino Perez. Nuko ino ni Real Madrid bari banganije na equipe ya Al Hilal mu rukino rwaraye rubahuje